Mama na papa bakwisende banyise ntimpirangeza Jeremy ntimpirangeza Jeremy Yeremiya none ujya warabaje ati ntimpirangeza ako kantu gasigura iki basi ukuntu byagenze je maze guca ubwenge mama naramubajije impamvu yoba yararinyise acambwira ati we kugira uvuke hapfuye abana 9 atamwana kurarimwo nukuvuga zarakoro imbere yawe hapfuye abana 9 acanye nukuvuga je nagize w'icumi niwe wabayeho acambwira ati wewe ushobora kuba uri umugisha kuko mu bana 9 ni wewe wenyene ushoboye gukura warahatswe nawe kugenda birashoboka kwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w'icumi Yeremiya acaravuga ubundi mama wacu ati nubundi si hari ntirangeza ndabizi niko ngira mama yoba yaravyiyumviri ati ntimpa irangeza je nivyo nibajije maze gukura ariko arampa umuco neza ukuntu vyagiye biragenda Igozani TV Igozani TV wikurikirane nkuko nababwiye ko kuri umwaka wa 2024 umwaka w'ibikogwa ndetse umwaka w'ishaka umusatirizi nkuko mwarinyise nzogerageza ndarigendere ndi mu gisagara ca Gitega nigarukiye noneho mu muji ndi mu gisagara ca Gitega aho bita mu masenga aho bita mu masenga ku kibuga cyo ku masenga nico mu masenga mu masenga neza na neza urenganye karera ya mbere ico kibuga imbere yuko uja ahantu bita muri zone mwungwa niho hantu uca nico kibuga ucako urenganye karera ya mbere ugaca ubandanya utera uja nkuja muri zone mwungwa Maraboy ni umusore akiri muto cyane umusore ndetse umusore w'ishaka n'ibikogwa aho imbere yuko mumenya ati Maraboy n'umuntu ki ndashaka kumenya Maraboy wisanzure ariko ndakuramutse kwanza ego muragize neza umeze neza ndashima cyane gose wafunguye nafunguye wananyoye none akanyobwa ntuzi ko kajana no gufungura je kenshi niko nkunda kubikora uzi gituma ndakubaje ati wafunguye wananyoye kubera ko je mfise amajambo menshi ego ndabizi ikiganiro canje kiba kirangwa no gutwenga cyane utafunguye ndaguha kanya uje gufungura kwanza wongera unywe nafunguye ego so Maraboy ndashaka kukumenya ariko kandi Maraboy hari gihe iyo mvuze ngo Maraboy mama wawe atokumenya canke so watokumenya birashika mama na papa bakwisende banyise ntimpirangeza Jeremy hama iryo zina Maraboy ryagiye kuza bivanye nibikogwa nkora muziki ni watumye nitwa Maraboy kugira abantu ntibavure biyumvira ukundi niho ryavuye ego ntimpirangeza Jeremy Yeremiya none ujya warabaje ati ntimpirangeza ako kantu gasigura iki basi ukuntu byagenze je maze guca ubwenge mama naramubajije impamvu yoba yararinyise acambwira ati we kugira uvuke hapfuye abana 9 atamwana kurarimwo nukuvuga zarakoro imbere yawe hapfuye abana 9 acanye nukuvuga je nagize w'icumi niwe wabayeho acambwira ati wewe ushobora kuba uri umugisha kuko mu bana 9 ni wewe wenyene ushoboye gukura nahone ntibigeze bavyizera cyane ko nzokura kuko bari bibaza yuko Imana izohava intwara nanje nkuko yatwaye batoyi banje pole sana warahatswe n'abageni zina yacu numva ndanezerewe kubera hari kuntu abantu benshi bahindura amazina na cemvuga ati iryo sino rihindura umuvyeyi asiguriye impamvu yo yararinyise ego nubundi abishima cyane ariko yaranyise ntimirangeza ndibaza ko atakosa warahatswe nawe kugenda birashoboka kwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w'icumi Yeremiya acaravuga ubundi mama wacu ati nubundi si hari ntirangeza ndabizi niko ngira mama yoba yaravyiyumviri ati ntimpa irangeza je nivyo nibajije maze gukura ariko arampa umuco neza ukuntu vyagiye biragenda ego
azarampa n'impanuro nyinshi n'ubu arampa impanuro aho mba ndi hose ndazi aguma asengera kugira ngo ivyo ndimwo bigume bigenda neza. Umwana w'icumi abo 9 bose we ntabo wabonye? Oya nta n'uwamaze ngira nk'ukwezi ariko arabinyiganira naje ndumva mfise ikibazo mu mutima. Ego ubu tuvugana uri umwana w'icumi, hari abandi bavutse inyuma yawe basi? Turi batandatu twese hamwe, abahungu 2 n'abakobwa 4. Abo bandi 9 yaba bahari muri bangahe wumva? Niyo mvuga tuba turi 15. Wowe umaze kuvuka Imana ntiyasibiye kugeza mama wawe? Oya yagumye aronka abana gushika n'ubu. Yego nk'umushikanje ankurikira ari hanze muri Kenya ni yabubu. Yego urumva no kuvuga yuko Imana iri kiraduhimigisha muri twebwe. Nanje kandi urabona yuko ngumba nkora bukebuke uko biri kose. Gira nshimisha umuvyeyi wanje. Nubwo atakintu na kimwe umuntu gihari yokora nshimisha umuvyeyi. Gusa je ndibaza kashima cyane. Ego imbere yuko tuza noneho kucatumye inza ngaha reka mbanze ndabimenya mbega ntirangeza canke maraboy Yesaya nako Yesaya Yeremiya ndashaka kumenya mbega uvuka mu yihe ntara kwanza? Jewe nko biri mvuka mu ntara ya Karusi komine Bugenyuzi. Izone ni Rugazi beshi barahazi nino mu masenga ndakunda kumva bambarira ko bahazi beshi batembereye. Ucushika mu gisagara ca Gitega gute? Ca Gitega narinje gukora akazi ko mu nzu mu bisanzwe umuboyi. Nubwo beshi bakunda kuvuga ngo kirazira kuvuga ivyo wakoze, hari abantu beshi yumvira ko ikiboyi kitafisa akamaro canke akazi kariko kose hari umuntu ugira akazi ukamenga si hari, ariko jewe naremeye ndabikora ndavuga ati akazi kabi nako kuroga, umwuga mubi nuwo kuroga, jewe reka ndabikore. Kandi ndabashimira cyane abatumye imba iwabo bampaye ako kazi ni papa Sharome n'umu mama bita Aline. Imana ibampezagirire cyane. Baratumye shika ngaho Gitega kuko yatababo sinari kuba ndi ngaha. Mu nyuma nza kuronka udufaranga ntangura umuziki. Gato twende bukebuke. Uvuze mama Aline sivyo? Nuvuga ko ari mama Aline kubera nta mwana afise. Urakoze. Bakomenye gute mbega wavuye muri zone Rugazi? Sinzi ko ari mutumba Rugazi. Wavuye muri zone Rugazi mu ntara ya Karusi hari anye Bugenyuzi. Uwo mama Aline yakomenye gute? Kugira amenye hariho umuhungu yakora impande yiwabo tuva hamwe. Nawe nyene yari umuboyi? Yari umuboyi nuba aracakora ago yakorera muri ville bamuhaye akazi ko kudandaza muri ville. Yaratevye akaronka. Hanyuma rero mbona ndatomboye amafaranga araboneka cyane ndababwira ko hariho udufaranga narose. Kubera jewe ukuntu nakora naramara nk'amezi 6 batarampemba. Mbe wahembwa ngahe ku kwezi? Natanguye ku 30 ndagera kuri 50. Ariko benshi ntibigera bavyizera kuko maze no gutangura umuziki. Benshi baribaza impamvu noba ndirimba nongera nkora akazi ko mu nzu kuko barazi akazi ko mu nzu katoroshe, ariko iyo umuntu agumije umutima akizera Imana agasenga Imana byose irabikora. Ego ico gihe ubye ko watangiye kuririmba umuboyi? Nakora ikiboyi. Gusa impano yo kuririmba nari ndayifise, ariko urumva uburyo nibwo bwagiye buragorana. Nukuvuga yuko maze kuronka ico kiboyi niho naciye ntangura kubona inzira yo gukora. Nza ndagura impene imwe subira nguri yindi. Subira nguri inkwavu inkoko. Nivyo bintu novuga ko byatumye nzamuka bukebuke nubwo ntaragera kure. Muga ndabona yuko ivyo nkora byavansa. Ego n'abanyagihugu barashima ivyo nkora bashi bakantera intege. Bakambwira ko imbere ari heza kuvyo babona. Nkukuntu ngenda nditaho ugwaruka cyane cyane. Nko mu bintu byo gufasha bigenda bitandukanye. Urazi ko abana bamwe batishoboye basanga nkikaye kugira ironke biramugora. Hama hari benshi baba banzi abadashobora kundonka. Arabusanga bafise na telefone ugasanga naka ntibamuzi. Iyo baciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa kuri Facebook barashobora kuntora. Banditse Maraboy Burundi baca bantora. Nk'uwo babikeneye ari imfuvyi mugabo cyangwa umuntu atishoboye
ikaya adashobora kuyironka canke ukarama adashobora kuyironka ndashobora kumufasha bike muri byo wewe ego jewe ukamufasha ariko umbonye nko mwibarabara arabona ko atacu nimariye canke atacu nofasha umuntu ariko kimwe cyose n'umutima ego okay Jimwe nashatse ko tugenda etape par etape. Maraboy aravuye ikarusi ibugenyuzi neza na neza hari anye kujya mutumba twavuze urashitse mu gisagara ca Gitega hari anye urarosa akazi utangwe kuba umuboyi ego ariko hari anye wavuye hari anye wanyu ufise impano yo kuririmba kubwo ubukene no kubwo uburyo buke ntiwari bwagaragaze impano yawe mbega uno munsi kuri uwo munsi watanguriye ko akazi uratangwa akazi kububoyi impano yawe wayigaragaje gute imbere ya mabuja mbega mabuja wawe yarazi yuko uri umuririmbyi canke ushaka kuzoba umusani mabuja yarabizi kubera narabimubwira impano ingaragaramwo binashitse ndi nko mu gikoni nk'iyari karamfasha nk'ibintu byo guteka canke utundi tuntu nkaza ndaririmba nk'indirimbo mba naranditse akambwira ngo iyo ndirimbo ni yandi akaririmbo wibuka waririmbye sinzi ko ari kurateka canke wari kuramesa kabaya ka I love you wari kumba indirimbo yitwa ujye musi wari kuririmba indirimbo ya hembega nyimbo vyibuka ndibuka hari indirimbo yitwa I love you kandi naramanye igihe kinini kugira ishobore gusohoka ego okay giririmbe kujya nyine wari kurayirimba imbere ya mabuja ko mburugaragaza impano my baby wanje nguma ndakubwira ureke kuguma wumvira bajya babona ibyo bakubwira undi umusani nacyo nzokumarira nukuri baby baravyonga bashaka urukundo ko goyonga hamwe dusigara tuvyiringa oya nibareke amanyanga niba tureke baby gay dukomeze urukundo rwacu noneho nawe uraziko ntobikora bajya no gushaka kutwinjirira mu nyuma basigare bitwengera so nuko guhera uwo munsi mabuja wawe arabona impano ufise amaze kumenya ko ufise impano yo kuririmba mbega yoba yaraguha akanya kumbure ko kwandika imistari canke ko kuja gukora indirimbo ikintu yakunda kumbwira nk'iyo nagiye kumuraba kugira ampe amafaranga ya rasiyo yarambwira ngo ushitse muhira uruhuke hama ubone gukora ibindi bikorwa byo kumugoroba kubera jewe keshi ibintu nakunda kuba nabisize ku mwanya narakora ikintu mugabo nagikora nabanje kuruhuka kubera yakunda kubimbwira cyane kubera yambwira ko kuruhuka bifise akamaro kanini mu gihe umuntu abihaye umwanya munini no gutekereza kenshi ibyumviro biza neza iyo umuntu yaryamye nibyo kintu yakunda kumbwira cyane hamageze gusohora indirimbo narabimusaba hari gihe yanyankira cyangwa kanyemerera abantu bakora akazi ko mu nzu beshi barabizi ni ibintu bidakunda kuba byemererwa benshi gutera mu giteramo ibirori bibaye sinagenda kuko ntiyanyemerera kandi murabizi yuko amasaha y'ikirori kenshi abantu bakora buzi bwo mu nzu baba bari nyumbani gukora ibikorwa mbega imbere yuko tuva muri ako kazi kumbure mwakora mu kibano canke muri generation yawe uremera akazi ukora naragakunda cyane warakemera imbere yabo mugendana canke y'abagenzi canke yabo muhuye ego keshi narabyemera gose nubu niyo mpamvu aho ndi hose nzokwama ndabihimbatse cyane kuko narabonye ko bifise akamaro nubwo beshi bakunda kuvuga ko hari akazi gasuzuguritse ariko sinokwifuza ko umwe wese ico azobona yokora agikore ndiko ndarabaho ngeze kino gihe shobora kuba nofasha umuntu birampa ikizere cyane ari cyo gituma ntumirira abantu benshi ntazogira umuntu akengera akazi kariko kose azokire kubona gusa kama amafaranga nubwo abantu benshi utawumva bakajya sinogakora ukampa make ariko makeyi arateba kagwira hari imvugo yahamyeho kumbure n'ubu benshi niko babizi ngo ababoyi bakundana n'abayaya we muri icyo gihe wari umuboyi wakundana n'umuyaya no ndiko mbaza wewe kumbure mu babaye kumbure muri ako kazi no muri ubwo buzima wewe wakundana n'umuyaya canke wari ufise uwundi musheri kumbure mudakora akazi kamwe kugira ngo tubeshuze bimwe tubama twumva
Okay, jewe sinoza kuvyemeza neza ko umuyaya n'umuboyi ari ngombwa bakundane. Canke ngo umuboyi ngo ari ngombwa akundane n'umuyaya gusa. Kuko umuboyi yavuye muri jewe, umuyaya kandi yavuye muri jewe kandi. Ni kuvuga yuko umwe wese nuko uzawumva ngo nakakora iki ngo sinomwemera. Bijya nivyo bisizemo. Ibyo navyo bikunda kugira babandi bakunda amafaranga nyene urabizi ko nk'abantu babasita. Niko bimeze. Yitafise amafaranga rero usanga bigora. Sinzi rero ko baba bivuga kubera baba babona ababoyi bakenye, abayaya baba bakenye sindamenya impamvu. Ego. Ikiganiro turiko tugikorera muri salon de coiffure nziza, salon de coiffure ndetse isukuye. Salon de coiffure. Ndashaka kumenya rero iyi salon de coiffure washitse ku ntambwe gute kuri iyi ntambwe ishimishije aho ubu ukora akazi kawe wiha umwanya ukavuga ati reka nanje ndawe umusore canke umuhungu nshiramo kugira ngo nawe ashobore kuronka gasabuni biciye mu mwuga wewe wo kumwa na cyane muri salon de coiffure yanje nakoze. Nababwiye iyo byaje biva kuna bikuye mu kazi ko mu nzu nubwo beshi bagasuzugura jenzo kwama ndabivuga neza ko atamwuga udakiza kiretse wo kuroga gusa. Ubu nico catumye nshobora gushinga ino salon de coiffure kandi hariho beshi banezererwa no kubanda yifise kuko nk'ubu undafise nko mu kwigeze kw'icenda ufata nk'abana babandi nyene nakubwira imfuvyi abatishoboye nkashobora nko kugira nk'umunsi nkashobora kubamwa kuri gusa ukabamwa ukavuga ati mwebwe reka ndabamwe kuri turi kumwe n'umukozi kandi umukozi agahembwa ariko abo bana bose nyambara abana 100 bose turabamwa bagahera hama umukozi akamparurira abo yamoye hama nanje nkamuhemba. Uwo mukozi araguharurira babana yamwa ukongera ukabamuhembe nkaca ndamuhemba ni cya kiza umuntu abagomba gukora. Hama ikindi hageze Noel abari bahari ngira barabibonye. Abatari bahari nabo ndibaza Noel iza ku mwaka bazobe bahari ndabaha ikaze dora tugira pe Noel ku bana nanje kandi nkaba ndumwana muri bo tukaryoherwana nabo kandi barishima cyane ari nayo mpamvu n'umwana umubajije akubwira ko atandi yo kwimosha atari kuri salon de coiffure ku basore iryo zina twahise. Ego nuko turi muri salon de coiffure ku basore, salon iri mu Masenga neza na neza urenganye kibuga cyo mu Masenga kwibarabara utera umanuka urenganye poto iriko transfer nako transfer ukirenganye poto gusa iriko transfer kwibarabara rija muri zone Muhungwa ni salon uca ubona utera umanuka mu kuboko kwibubafu amagareri menshi ahantu noneho hari amagareri urenganye poto iriko transfer noneho ntirangenze. Ego iryo zina niryo riguma riga kubera ari umuvyeyi yanyise ndanabikunda. Ngaruke mu muziki, mbega mu muziki ho bigeze umuziki ndafise indirimbo iyo nyene navuze I love you kubera uburyo buke nivyo byatumye ntashobora kuyishira habona ari video ariko audio twarayisohoye twayikoranye n'umuririmbyi yitwa Yobi ari mu gisagara ca Bujumbura ariko ntakunze kuboneka ariko ndizera ko vuba ashobora kuza tukayikorera amasanamu agiye gusohoka ndazi barati yuko namandi update ku bintu byose abantu beshi banzi barakunda kubona ntabesha. Ego kuki wabaye umuririmbyi canke kuki wasemwe kuba umustar umuririmbyi baravuga ngo umuntu ngo akora ikintu kubera amafaranga ariko cyo sinabigoze kubwa amafaranga wari uyafiseho kumvise nyene ahubwo gusa Imana igukura mu bandi wizera irabigukorera aricyo cyatumye ndirimba kubera impano ndari ndayifise mu nyuma ndaronka amafaranga cangira novuga ko ari umugisha canka amakesi nk'abakunze kubivuga cando nk'abantu baza baranyizera abamenyesha makuru nkubona nk'umuntu avuga ati wewe ndakwemereye ikiganiro kiniki uyu munsi ume ifoto yawe zo postinge canke tubabwire abanyagihugu bazobakumvirize ni byawe nibyo ugomba gukora. Abari byumvirije mu miseze barumvise ibyo navuze n'ubu benshi baracanshimira ndetse hariho nabo n'abarungika udufaranga tutari duke muri limikashi bigatuma nanje nikenura canke navansa kandi ndabibashimira cyane
benshi barakunda no kusaba inomero yanje ego Baraboy umwaka wa 2024 imbere ko turangiza ikiganiro ni iki utegurira abagukunda abafana na cyane cyane ni ingaruka no kuri babana horo ukorera Père Noël ariko natwebwe abakuze uzurora abakunda wera udukorera akantu mbega umwaka wa 2024 uteguriye iki abafana bagukurikirana okay ndazi benshi bari bazi ko nahoze ariko ubu ndaje 2024 nugukora turi ku mwanya mwiza kandi tubishimira Imana umwe wese ahageze ndafise indirimbo iyo I love you isohotse video hari n'iyindi yitwa warugize imituri n'iyindi nise yindi nayise nzobareka bavuge kuko abantu dukora bavuga ari byo bizotuma tugera kure hari indirimbo uheje kuvuga ngo wanditse ngo yitwa ngo warugize imituri ico ni kirundi urukundo imituri ni iki bisigura ni urukundo umuntu aba yagiye aravanga kuno nkunda umuntu agakunda abandi benshi aba yarugize imituri sinze ko uraja nka mu isoko ukabona nk'ibintu byanzaha aha ibijya bavyita imituri mu kirundi cyacu sinze ko nawe wari bizi ubure ngo niba werere waririmbye ko nibande barugize imituri benshi barakunda kuba bahemukirana agakunda abantu benshi batandukanye benshi babakundira amahera n'ibindi ivyo rero nico nise warugize imituri turirimbire gato imisegonda mikeyi gusa warugize imituri bebiga niwe nkunda nkushira ku mutima kuko urukundo rwanje warugize imituri erega niho nkiri nibuka kera unyereka gwa rukundo rw'ibisazi abana bose bansaba urukundo nk'abacamazi kumbe narinzi so Maraboy akabazo ntogenda ntakubajije wambwiye ko wari umukozi wo mu gikondo umukozi wo mu nzu hama umugabo kumwa ucumenya gute mu gihe atakanya wari ufise kumbure ko kuja kuvyiga byagenze gute kugira ngo ushobore kumenya umwuga wo kumwa okay je nkiri mu gatumba hari umuntu nahaye amafaranga make kugira zaranyigisha nagiye kuzino inzi kumwa mugabo atari vyadanje mu nyuma amaze kuronka amahera ndashobora nahara amasaro menshi ndashobora kwegera umukafere abinyigishe nubwo atakwigisha byose ariko kubera ubwenge nari mfise byaratumye menya byinshi ubu unye kuri salon de coiffure hano ku basore turakora ibintu byinshi turoza mu mutwe amazi turayashusha ku bantu ba bose hari abantu baba bavuga ati ngiye kuri mariage kandi ngiye nambaye costume kandi nkeneye ko mu minota 40 bazoba bampejeje cyendera ngenda kubanza ashitse ngaha kuri salon de coiffure ku basore amazi novuga ko tuyashusha nk'iminota imisegonda 30 amazi abashushe ku badame hari abantu baba bakeneye kwimosha canka abasore ariko akeneye gushira tentire mu mutwe aho byose turabikora ikanta gusiga mu mutwe zakana original mama muzi ivyo byose birahari scrub amavuta umuntu ashira mu maso iyo twamoye nk'umuntu bajya baba bose ndazi barabizi hari abantu benshi baca biyumvira canke nk'umama ashobora kwiyumvira umwana wanje no mujana gute kumumosha hari ahantu bivanye n'ukuntu abari karahumba ibe isi ndende washitse turavugana hama abakozi bama bahari bama bari ku mwanya canke ukeneye komande nk'abantu basiga amatentire hari ibindi byinshi dukora umuntu atokwirwa arinda kuvuga wewe ubikeneye uraturondera kuri telefone cyangwa kuri Facebook kandi Maraboy Burundi uca udutora telefone nayo ni 60 wisasa butanwiti desa kranikati tugenda turangiza ikiganiro kandi subira ohe adresse neza abariko baradukurikirana mbega kuri salo y'abasore ku basore salon ni he haherereye he ego nk'umuntu atahazi neza abajije akagera mu masenga ku kibuga akamanuka gatoyi ahantu hari transifo naho buri mu kibuga urayibona izigarere nyinshi ziri impande ya transifo nyene nta metero 3 ndazi zihari ino nzu ya nyuma iri hepfo beshi barahazi niho je nkorera ugeze no ku muryango noneho niho hayoberwa naho baza umuntu n'umwana umubajije ati ngiye kwimosha arahubwira ati ni hari yepfo salon de coiffure ku basore ko beshi barahazi ego abantu bafise imitwe minini nka jewe uri komanda abafise urukasi abantu bafise umutwe munini mubamwera ngahe nimba atari banga nk'umuntu w'umupapa
turashobora kumumwera bibiri. Aba papa rero bafite imitwe minini ari usanga n'umwana afise umutwe usumba bivana n'inyimosho. Nkuko haza nk'umwana nkamuraba nkavuga ati wewe ngomba ndakumwe ucu genda. Kwargiwe umwana mu mwera ngahe ukuze angahe? Ibeyi iracari ntoya cyane. Na majana 5 ku mwana. Nubwo ibintu biguma biduga jewe sindiko ndaduza muri no minsi n'ivyaduga naho bazobimenya. Guhera ku majana 5 umwana uduga kugera kuri 2 canke 3 nayarenga. Bivanye ko ari no mu bosi ashobora kuvuga ati bivanye n'ingene wamoye canke waneye nkuko ari gihe bese barakunda n'ikiyaga. Urayimenye ndake n'ikiyago ati we ndavye ndabona mu mutwe ufise projet nyinshi ngomba ndagukubite 10,000 canke 5 aho nkashima aho aba sponsorije ego abashizemo sponsor. Urumva ntituba tubiriwe turavugana ibintu by'ibeyi n'ibindi. Ndetse nuko turangiza ikiganiro Maraboy subira ukoresha imisegonde mike undirimbire gato kugira ngo bumve yuko nagendeye mu cafe nagendeye umwe yavuye mu kazi k'ububoyi agera noneho kuri no ntambwe aho afise saro nziza cyane iteye igomwe, saro yitwa ku basore. Hari anyangira ngo twebwe abapapa tutari abasore ntimutwemera kuyimumwe ari we wese iryo ni naje mu minsi ndashobora kuba umupapa uzorongora. So dusezerere gato n'umustar canke nakaririmbo ka mabebi wanje menya ko nkukunda ntuzurumviriza ibyo baguhenda bashaka ko wonta ukagenda ariko baby no ntibyo kunda ibijambo by'ibiwani bakubwira ngo Maraboy afise abandi yirukira. Oya baby sinobikora kuma wizera kumwe wamnyizera undi kumutima usumba diyama naho bavama zo kuguma inyuma. Baby sinobikora kukubabaza canke ngo nkora ico cyose cyo gutuma wicuza nzo gutwengesha nzo kudekesha naho baponda. Baby niwe tuzobana baby gitampurize kuko niwe we mfise sinobaho ntagufise no tumambura byose mfise. Asante sana yari Maraboy rero twari kumwe mu kiganiro kuri Igozen TV ndakubwira ko iyi 2024 ni 2024 kumbere n'umwaka uzorangwamwo ibikorwa bitari bike ariko kanongera wewe wakurikiranya ikiganiro kuva gitangura reka ndakubwire ko ibikorwa akazi nivyo bituma umuntu atera imbere. Gusuzugura akazi gusuzugura akazi usuzugura akazi uba wishi ibintu byinshi. Perezida aratubwira ngo icyo uzobona kikoroheye mu mutwe uzobona wokora niyo mpano yawe ukikore. Ego nako nyene cyubahira akanavuga kandi ati dukeneye ko umunwa wose uronka icujya umufuko wose uronka icyo ubika vuba nanje ngira ngiye kuronka icyo mbika n'icyo fungura. Asante sana. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.